Ndabaramukije abandi ndabahaye mwiriwe bivanye n'aho muherereye, ni iteka n'umunezero ntangere byo gusubira kubana namwe mwe banywanyi mukurikira imboneshakure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV, ni imboneshakure imwe rudende dushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Uyu ni umwanya w'amakuru agezweko ari kuvugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi. Tubibutse ko ino mboneshakure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV yibanda ku makuru aba ari kuvugwa cane cane ku gateka kazina muntu, aba ari kuvugwa mu cibano, aba ari kuvugwa mu butungane, aba ari kuvugwa muri politike, aba ari kuvugwa mu mutekano, aba ari kuvugwa ku mbuga ngurukana bumenyi ndetse n'andi yose mutamenye mwamwe aranyagejwe turatohoza amaze tukabashikiriza ido n'ido. Twabateguriye amakuru ahambaye kandi atandukanye agiye gushamikira ku ngingo nkuru nkuru zikurikira. Turaza kubabwira ko mu ntara ya Bururi umuyobozi w'ibohero n'abakozi babiri bo mu gisata c'ubutungane barapfunzwe bagirizwa ko nyine barekura abapfunga hadakurikije amategeko. Turaza no kuja mu ntara c'ibitoki tubabwire ko inyuma y'urupfu rw'umukuru w'imbonerakure hahagarikwa abajejwe intwaro bagirizwa ko bashobora kuba baragize uruhara ntangere mu igandagurwa ry'iyo mbonerakure bikeka ko yaba yaragandaguwe n'abarwanyi ba FNL barwanya leta ya Kigali, aho baba barakoranye n'abajejwe intwaro mu ntara ya Cibitoki, none bakaba bahagaritswe nyine bagirizwa ko baba bafise uruhara mu igandagurwa ry'iyo mbonerakure. Turaza no kubabwira ku bintu bugaragaza ko ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye ataho butaniye n'ubutegetsi bw'umuhisi Petero Nkurunziza, kuko ibintu Perezida Evariste Ndayishimiye ariko arakora biragaragaza neza ko nawe ntaho ataniye n'umuhisi Petero Nkurunziza, kuko amabi yagiye aba ku ntwaro y'umuhisi Petero Nkurunziza ariko aribonekeza no ku ntwaro ya Perezida Evariste Ndayishimiye, mu gihe abarundi batari bake bari biteze ko Perezida Evariste Ndayishimiye ahindura ibintu, ariko biragaragara ko nyine ibyo abavuga harimwo uruhendo rwinshi cane, kuko avuga ko ashaka kurwanya ibiturire n'ubunyonyezi ngaha mu gihugu c'u Burundi, ariko ukabona nyine ko nta kintu na kimwe akora ngo abishire mu bikorwa, ahubwo ashigikira abarya ibiturire ndetse n'abanyonyezi ngaha mu gihugu c'u Burundi, ndetse n'ibindi bintu byinshi bigaragaza ko intwaro ya Perezida Evariste Ndayishimiye ataho itaniye n'intwaro y'umuhisi Petero Nkurunziza. Byose twabateguriye turaza kubashikiriza mu ido n'ido. Niba wifuza kuzajya baba mbere bashikirwa n'inkuru n'ibiganiro bene nk'ibi, ico usabwa nta kindi, niba utaravyonda kuri sabone aka niko karyo keza ko gupyondaho kugira ngo uko dushizeho amakuru n'ubiganiro bene nk'ibi ujye uba uwa mbere mu gushikirwa navyo. Ndatevye rero amakuru yacu tatangurire mu ntara ya Bururi. Umuyobozi w'ibohero n'abakozi babiri bo mu gisata c'ubutungane barapfunzwe. Liyetona Koloneli mu gipolisi Patrick Nkurikiye arongoye ibohero rya Murembwe mu ntara ya Rumonge uburaruko bushira uburengero bw'u Burundi, n'abakozi babiri bo mu gisata c'ubutungane muri iryo bohero barahagaritswe kuri uyu wa kabiri. Bagirizwa ko barekuye abantu 8 bakekwa ko ubwicanyi bwahitanye abantu bashika ku 10 mu ntara ya Bururi bihana urubibi muri Rusama uyu mwaka nyine turimo. Sentare isubiramwo ya Bururi yari yarekuye by'agateganyo abantu 8 kuri 16 bagirizwa muri iyo dosiye kuri uyu wa mbere. Mugabo icariho c'umushirizamanza wa parike ikurikira sentare isubiramwo ya Bururi yaciye yunguruza. Uwo muyobozi n'abo bakozi b'ibohero rikuru rya Murembwe bagirizwa ko baciye babarekura bataravye ko parike yafashe ingingo yo kubagumiza mu munyororo. Kuri uyu wa kabiri uko ari batatu baciye bahagarikwa n'umushirizamanza wa sentare isubiramwo ya Bururi baca bajanwa gupfungirwa mu gashoko ku biro by'igipolisi mu ntara. Amakuru ava mu bakorera mu gisata c'ubutungane mu ntara ya Bururi avuga ko uko ari batatu baraye ijoro ryabo rya mbere mu gashoko ku biro by'igipolisi mu ntara ya Bururi. Hagati aho abantu 8 bose bagirizwa ko bagize ibitero bitwaje imipanga bigahitana abantu bashika ku 10 muri Rusama guheze barasubiriye guhagarikwa kuri uyu wa gatatu, kuko nyine byagaragaye ko bari barekuwe ku buryo budakurikijwe amategeko, ariyo mpamvu nyine baciye bongera kubahamagara kugira ngo babe bapfunzwe. Abandi 8 bagirizwa muri iyo dosiye harimwo umudandaza wo ku mugwa mukuru w'intara ya Bururi bari mu ibohero rikuru rya Murembwe. Sentare nkuru ya Bururi bo ntiyari yabarekuye by'agateganyo.
abacamanza babonye ko bafise ibibagiriza bikwiye bituma baguma mw'ibohero kuko barakekwa ko nyene aribo bagize uruhara rukomeye cane mw'igandagurwa ry'abantu bagiye bagandagurwa batemagujwe imipanga mu ntara ya Bururi. Mu kwezi kwa Rusama uno mwaka umugwa mukuru w'intara ya Bururi n'imicungararo harahungabanijwe cane n'umutekano muce aho hazaga abantu bagasanga abantu mu mihana yabo canke mu mabarabara bakabatemesha imihoro. Abantu bitwaje imipanga baragize iterabwoba bica bongera bakomeretsa abantu mu mihana yabo canke babateze imitego bavuye mu kazi kabo ka buri munsi, aho abanyagihugu bo mu ntara ya Bururi bagize ubwoba bukomeye cane bakibaza ibyo bintu biri guturuka hehe, ariko bikagaragara ko hari abadandaza bakorera ku murwa mukuru w'intara ya Bururi babigizemwo uruhara rukomeye cane. Tuvuye ngaho amakuru yacu tuyabandanirize mu ntara ya Cibitoki aho ihagarika ry'abajejwe intwaro inyuma y'igandagurwa ry'urongoye imbonerakure. Nikodemo Ndahabonyimana musitanteri wa komine Mabayi mu ntara ya Cibitoki buraruko bushira uburengero bw'Uburundi, abandi bajejwe intwaro babiri hamwe n'imbonerakure abanywanyi b'umuhari w'urwaruka rwa CNDD-FDD bahagaritswe mu gitondo c'uyu wa kane. Ihagarikwa ryabo ribaye inyuma y'igandagurwa ry'imbonerakure byakozwe n'abaroberi b'Abanyarwanda bacumbitse mu kibira bamazeyo igihe kirekire cane, ariko amasoko menshi akavuga ko nyine abajejwe intwaro baba barabigizemwo uruhara rukomeye cane ko baba barakoranye n'abo baroberi mu gukandagura iyo mbonerakure yari ihagarariye izindi mu ntara muri komine ya Mabayi. Ndahabonyimana umukuru wa zone Mabayi, umukuru w'umutumba Gitakura n'abandi banywanyi batatu b'umuhari w'urwaruka rw'umugambwe ku butegetsi bahagaritswe hafi isaha 4 z'umutaga kugamashinga intahe nyine babyiboneye. Umushikizamanza wa Repubulika abakozi b'igendereza bavuye i Bujumbura igisagara c'ubudandaji ku cicaro gikuru c'igendereza nibo babahagaritse, niko amasoko akavuga nyine ko babahagaritse bikeka ko baba baragize uruhara rukomeye cane mw'igandagurwa ry'iyo mbonerakure. Abo bahagaritswe bikekwa ko gukorana n'abaroberi b'Abanyarwanda bacumbitse mu kibira haraheze imyaka myinshi nyine bari mw'ishamba rya Kibira, aho bavuga ko bashaka gutera ubutegetsi bwa Kigali. Aho bapfungiwe ntiharamenyekana nta nubwo hazwi. Amasoko yaho yibaza ko ihagarikwa ry'izo mbonerakure zitatu n'abajejwe intwaro batatu ryoba rikurikiranye n'iyicwa ry'uwurongoye imbonerakure ryabaye ku wa gatanu ku mugoroba. Isidori Niyongabo batazira Mayisha yarashwe n'abantu bitwaje ibigwanisho bikekwa ko ari abagwanyi ba FNL, umugwi witwaje ibigwanisho ugwanya ubutegetsi bwa Kigali. Umushikizamanza wa Repubulika n'abarongoye igendereza mu ntara ya Cibitoki ntitwabatoye kugira ngo bishure ku bibazo byacu, aho twashaka nyine kubabaza ibijanye n'iryo hagarikwa ry'izo ndongozi mu ntara ya Bubanza. Amakuru yacu tabandanirize kuri no nkuru kari kababwiye mu ntango, aho abanyagihugu batari bake ndetse n'abanyepolitike batandukanye babona ko ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye ataho butaniye n'ubutegetsi bw'umuhisi Petero Nkurunziza, kuko amabi yagiye araba ku butegetsi bw'umuhisi Petero Nkurunziza n'ubu n'iyi minsi ariko aribonekeza, kandi bikagaragara ko ibyo Perezida Evariste Ndayishimiye avuga atabishira mu bikorwa na gatoya, nk'uko n'umuhisi Petero Nkurunziza yabivugaga ariko ntiyigere abishira mu bikorwa. Ibi bintu umuntu yobisigura gute? Ku wa 15 ukwezi kwa 9 2008 Perezida Nkurunziza yari amaze imyaka 3 n'ukwezi kumwe kubura iminsi mikeya ku butegetsi. Uwo munsi intwaro yiwe yahagaritse Juvenal Duduru yari icegera c'umukuru wa sendika y'abakozi bakora mu butungane batari mu murwi w'abacamanza n'abashikirizamanza. Juvenal Duduru yari aherutse gutangaza ko ubuzi butangwa mu bushikiranganji bw'ubutungane habanje gutangwa ibiturire. Akiza ku butegetsi, Perezida Nkurunziza yari yagabishije abanyonyezi ko ibisaka by'imbwa bihiye. Byari bigoye gutahura ingene umuntu agwanije ibiturire ari we afatwa mu ntwaro ivuga ko igwanya ibiturire, nk'uko biriko biragenda no muri no minsi mu ntwaro ya Perezida Evariste Ndayishimiye. Juvenal Duduru yarekuwe haciye amezi 10 mu munyororo, naho nyine kubera induru yariko iva ku isi yose.
Rududuru amaze kurekurwa by'agateganyo haraciye imyaka myinshi urubanza rwiwe rudaciwe ngo ashobore gusubira mu kazi. Nobibutsa ko umukuru w'iyo sendika nawe yapfuye urupfu ruteye amakenga avuye kuraba Juvenal Rududuru mu mpimba. Yagendera ku ipikipiki aca agongwa n'ibisi itarimwo abakiriya nyine bivugwa ko urupfu rwiwe rwaba rwarateguwe ku buryo bukomeye cane, bikaba byaranababaje abarundi batari bake. Kwa kane kw'igenekerezo rya kane ukwezi kwa munani 2023 Perezida Ndayishimiye yari akwije imyaka 3 n'ukwezi kumwe kurengako iminsi ku butegetsi. Uwo munsi intwaro yiwe yahagaritse umupolisi Jerome Niyonkuru yari ahejeje gutanga ubutumwa bwo kwiyamiriza ibiturire mu gipolisi kigenzura uruja n'uruza mw'ibarabara Beseri be no ku biro by'igisagara ca Bujumbura. Jerome Niyonkuru yagirijwe gutyoza inzego z'igihugu. Kuva Perezida Ndayishimiye ashitse ku butegetsi yagumye yiyamiriza abarya ibiturire n'abanyonora ubutunzi bw'igihugu, ntiyasiba kuvuga abariye ingomero, abateruye amamiliyaridi, akiyamiriza abategetsi b'abasuma, akagiriza abacamanza n'abapolisi kurya ibiturire. Ariko umupolisi yagaragaye ariko arahanura bagenzi be kuvavanura n'ingendo mbi yo kurya ibiturire. Ubungubu arapfunzwe ku karenganyo gakomeye cane, ibisigura ko Perezida Evariste Ndayishimiye ibintu byose avuga ataho bihuriye n'ibyo akora, kuko yaba ibyo avuga bijyana n'ibikorwa uyu mupolisi wamufashije ntago aba afunze ku karenganyo nk'aka ngaka azira ko yavuze ko abapolisi barya ibiturire kandi akabasaba ko bahagarika iyo ngendo mbi yo kurya ibiturire. None impembo Perezida Evariste Ndayishimiye yamuhaye nta yindi yabaye kumupfunga. Perezida Ndayishimiye anahamagariye abarundi kudoma urutoki ku barya ibiturire no kumufasha urwo rugamba rutoroshe. Ariko uyu mupolisi wagerageje kubikora nyine yahise apfungwa, ibigaragaza ko niba Perezida Evariste Ndayishimiye atabifisemwo uruhara rukomeye cane, umuntu uriko arafunga uyu mupolisi Jerome aranga cane Perezida Evariste Ndayishimiye kandi ariko aramurwanya ku buryo bukomeye cane, kuko ntibyumvikana ukuntu umuntu yavuga ko ariko ararwanya ibiturire kandi agasaba abanyagihugu ko bamufasha kurwanya no kudoma urutoki aho babona hari igiturire gikabije, ariko umuntu abikoze agaca afatwa agapfungwa, Perezida ntagire ico avuga kandi yabimenye. Abarundi baratangara iyo babonye wagerageje gutunga urutoki hari ibiturire aca apfungwa, mu gihe bisuma byirirwa bipfukama mu nda abanyagihugu ataho bakomakoma. Ariko Perezida Evariste Ndayishimiye akavuga ko ashaka kurwanya abanyonyezi n'abarya ibiturire ngaha mu gihugu c'u Burundi. Biboneka nyine ko ibyo aba ariko aravuga bivuga mu majambo gusa kugira ngo agumye ahimirize abanyagihugu, ariko bikagaragara ko aba ari uruhendo rukomeye cane, kuko ntibyumvikana ukuntu umupolisi yagaragaye ariko arahimiriza bagenzi be kuvavanura n'ingendo yo kurya ibiturire, yaca afatwa agapfungwa mu gihe bavuga ko bari muri leta irwanya ibiturire. Birababaje ibiriko biraba ngaha mu gihugu c'u Burundi. Niyo mpamvu abanyagihugu basaba Perezida Evariste Ndayishimiye ko yareka kugumya abahenda, ahubwo agakora ico ashaka, ariko agatunganiriza abanyagihugu, akareka kujya agumya ashikiriza amajambo adafise aho ahuriye n'ibikorwa. Kuko Jerome nagumya gupfungwa biraba bigaragaza ko Perezida Evariste Ndayishimiye naho agaragara nk'umuntu adashaka ko ibiturire bishinga imizi ngaha mu gihugu c'u Burundi, azaba bivuga ariko ari uguhenda abanyagihugu ko ata gahunda na nkeya afise yo kurwanya ibiturire ngaha mu gihugu c'u Burundi. Mu mwanya wacu ni ngaha duce dusozerera amakuru twari twabateguriye. Wipfuza kuzajya bo mu mbere bashikirwa n'inkuru n'ibiganiro bene nk'ibi, ico usabwa nta kindi, niba utaravyonda kuri sabone aka ni akaryo keza ko guvyondaho kugira ngo ko dushizeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba uwa mbere mu gushikirwa navyo. Mu mwanya wacu ibihe byiza nibyo ndabipfurije.